Hello. Now we're going to talk about possessive adjectives and pronouns. Yeah. Ubuheze twarabonye pronoms personnel, sujet, na complement. Noneho tuja kubona adjective possessive, pronoms possessive, ingereka, n'insigarazina we. Yeah. Twarabonye aheruka le sujet, pronom personnel sujet, I, you, he, she, it, uko muzibona. Twarabonye n'ama object pronouns bihuye n'ayo ma subject. Yeah. Aka gataburo karashobora kutwereka neza karashobora kutwereka neza ingene pronouns n'ama adjectives donc bihuye. Murabona I, me, object, yeah. My book, my pen. Possessive pronouns, mine. Insigarazina ni ukuvuga nta zina my, adjective kaza kageretswe n'ingereka, yumva ibigeretse ku izina, ariko pronoun izisigarira iryo zina. Murabe neza aka gataburo. You twarabonye ntigihinduka kuri object. Your pen, this pen is yours. Yeah, he, she, it. We, ours, ours. You ntigihinduka ni yours. They, them, theirs. Okay, here we have some examples. He lost his pen. He wants to use mine. Ana his pen. Murabona yuko adjective iza igeretse kuri pen. Yeah. Yeah. Ariko he wants to use mine. Murabona yuko atwari ni nkuko nikuvuga ngo he wants to use my pen. Muganje mvuga ashaka gukoresha iyanje. Donc siniwe ndagarukana pen kandi. The child is here. Ours is not. The child. Ours. Nikuvuga ni our child. Yeah. They told us about the project. What about yours? They murabizi ni sujet, us ni object, murayibona, hanyuma yours. Okay. Ni question yuko uraba utuntu aka gataburo kumva yuko ukumva neza n'ingene bikoreshwa. Yeah. Possessive pronouns mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs. Yeah. He, she, his, hers. Yeah. Okay. We have its. Yeah, and it's turafise kuri possessive adjective. Murabona yuko turafise it's ku bintu. Yeah, I have a computer, its screen, donc ekra y'iyo computer. Rero mu bintu dukunze guhura bya misi yose
turakunze guhura n'utu tuntu it's na it's kameze ukuntu murabibona aka it's ka mbere murabona ni possessive adjective ijya duhejeje kubona ariko ahandi muzabona it's avec apostrophe ni verbe to be muri contracted form it's ishobora kuba verbe to be ni nk'uko ishobora kuba dushobora kuyikoresha turiko turakoresha r plus ya verbe to have kuri it kuri has canke mu gihe ari auxiliary to have naho nashobora gukora ariko mubone yuko hanye hamwe ni verbe ubye auxiliary ahandi naho ni ibi duhejeje kubona adjective my computer got damaged its screen was broken it's ntibakashira ko ubu apostrophe mu gihe ari adjective muga mu gihe hari verb or yes mu gihe hari auxiliary ya verb murabona yuko kaca kajako aka apostrophe it is to mean it is contracted so we have some exercises try to do these exercises here the instruction is just to choose the correct answer. Choose the correct answer. Nk'uko twabigize kuri lesson iheruka urashobora gusoma ugakora hanyuma ukabanza ukarindira kuja kuraba inyishu ukabanza ugaheza gukora ukagira kuri pause hanyuma uhejeje gukora ni byiza ko ushobora ni byiza undugikiye kwizo nimero mubona munsi canke email hanyuma imbere yuko uraba inyishu uhejeje gukora urashobora kugira pause kugira ubanze uheze gukora hamejeje ukaca uraba inyishu ukaraba ibyo watoye so here are answers okay this is the end thank you